Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kwibanda ku makuru arebana n'ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi, naho Evariste Ndayishimiye yavuze ko ikibazo c'ubutungane agiye kugifata mu minwe, ariko biragaragara ko ibyo ariko aravuga ataho bihuriye n'ibyo akora na 2021, naho yavuze ko ikibazo c'ubutungane agiye kugifata mu minwe ariko nta cigeze gikorwa kugira ngo agire ico agikoraho. Iyi ni inkuru tugiye kubashikiriza igaragaza amabi yagiye akorerwa mu butungane ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi abanyagihugu bakitura Perezida Evariste Ndayishimiye ntagire ico abikoraho, none akaba ari guhenda abanyagihugu ngo agiye kwifatira ikibazo kirabana n'ubutungane mu minwe. Uyu munsi twari twabahaye inkuru ijanye n'akarenganyo kariko karakorerwa Prime Niyongabo batazira komesha. None tugiye kubabwira n'inkuru y'umubabaro iriko iravugwa ku mundi mugenzi wiwe bita Baritonda, nawe ariko arahura n'ibibazo bikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe biboneka ko ubutungane nta kintu buriko burakora kugira ngo burenganure abo bagabo bombe. Co kimwe na komesha Baritonda agira akwize imyaka 3 apfunzwe ku karenganyo. Kuva ku wa 13 Nyakanga 2020 sentare nkuru ya Muha na sentare y'iyungururizo ya Muha zaramurekuye by'agateganyo muri Gitugudu na Munyonyo 2020, ariko Procureur General Aristide Nsengiyumva yararahiye ko adashobora kumurekura. Imyaka 3 biraheze apfunzwe atamutahe amuhagarika uriho. Baritonda asanganywe ingwara zikomeye zidakira. Umunyororo ushobora gutuma ingwara zimusinzikariza rwose. Ubwo ubutumwa busanzwe cane yandikiye komesha Baritonda yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu by'ukuri Baritonda ahorwa ubugenzi bwa bene komesha mu gihe ubutegetsi bukeneye kuzibya rwose bo bafata nk'umukeba abangamiye mu ntara ya Bururi. Tubibutse ko intara ya Bururi yabaye iya mbere mu gutora seneri muri 2020, komesha afatwa ko ari mu batumye ibyo bintu bishoboka rwose. Ihagarika rya Baritonda ryagenze gute? Baritonda yahoze ari intwazangabo mu gipolisi c'u Burundi, yakukurutse muri 2016 ageze ku ipeta rya Colonel de Police. Kuva akurukuruka nta kibi na kimwe yigeze avugwamwo canke yikekwamwo n'inzego z'umutekano. Asanzwe ari umugenzi wa Prime Niyongabo batazira komesha. Komesha ni umunywanyi akomeye w'umugambwe seneri, imbere yaranatowe mu nama mpanuzwa jambo ya komine Songa. Muri 2020 nk'abagenzi Baritonda na komesha bari basanzwe baganira ibiba mu gihugu. Ni gutyo kwa 12 Nyakanga umwaka wa 2020 Baritonda amaze kumva inkuru yariko irahanahanwa ko abaririmbyi ba seneri bo mu murwi inkumbuzi bafashwe, yaciye ayirungikira mugenzi wiwe Prime Niyongabo batazira komesha. Tubibutse ko abo baririmbyi bamenyekanye cane mu myamamazo y'umugambwe seneri, aho bariko baramamaza Agathon Rwasa muri 2020. Ifatwa ryabo twaranarivuze kuri Mboneshakure nticari ikinyegezwa. Ico gihe kandi hariko harafatwa izindi ndongozi nyinshi za seneri, ku buryo hari urukurukuru ko na Agathon Rwasa ashobora gufatwa. Niho uwo mugoroba Prime Niyongabo batazira komesha nawe yafatwa n'iperereza. Muri telefoni yiwe bamusangana ubutumwa bwa Baritonda bwavuga ngo babaririmbyi ba Mutama bafashwe kandi na Mutama azofatwa lendi. Mu gaturuturu kwa 13 Nyakanga umwaka wa 2020 abakozi b'iperereza bazindukiye ku rugo rwa Baritonda. Mugenzi we Prime Niyongabo batazira komesha yazanywe kwerekana aho urwo rugo ruri. Ako kanya Colonel Baritonda nawe aba arafashwe, ajanwa gusambishwa mu iperereza, amarayo iminsi 5 apfunzwe. Nta kigwanisho Baritonda yafatanywe, nta rwandiko rubi yafatanywe, nta kibi asanzwe azwimo, nta bamwagirije ububisha yoba yarakoze. Icaha ciwe ni ukuba yaranditse ubutumwa buvuga ko abaririmbyi ba Mutama bafashwe kandi ko na Mutama ashobora gufatwa. Urukurikirane kuri dosiye ya Baritonda mu butungane ni dosiye iteye ubwoba, ni dosiye ibabaje cane. Prime Niyongabo na Baritonda basangiye dosiye mu butungane. Ibyababaye ko birasa rwose.
Niwirabire kano kamaramaza k'ingene ubutungane bw'u Burundi bukora. Aya ni amatariki y'ibyaranze dosiye ya Baritonda mu butungane bw'u Burundi. Igenekerezo rya 13 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2020 Baritonda yarahagaritswe n'abakozi b'iperereza aca apfungirwa mu gasho k'iperereza i Bujumbura. Yahowe ubutumwa yandikiye komesha amumenyesha ifatwa ry'abaririmbyi ba seneri n'amakuru yavuga ko Agathon Rwasa ashobora gufatwa. Kw'igenekerezo rya 18 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2020 Baritonda yarajanywe kuri parike ya Muha arasambishwa aca arungikwa mu ibohero rikuru rya Bubanza ashizweko icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu. Kw'igenekerezo rya 12 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2020 Baritonda yarajanywe imbere ya sentare nkuru ya Muha kugira yemeze ipfungwa ryiwe. Kw'igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2020 sentare nkuru ya Muha yashizeko Baritonda arekurwa akaburana yidegembye. Ntibyakozwe kubera umushizamanza yaciye yunguruza urubanza. Kw'igenekerezo rya 24 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2020 Baritonda yarajanywe imbere ya sentare y'iyungururizo ya Muha kugira yemeze ipfungwa ryiwe. Kwa 25 ukwezi kwa 11 2020 Cour d'appel ya Muha yategetse ko Baritonda arekurwa akaburana yidegembye. Iyo ni ingingo itunguruzwa ariko Baritonda yagumijwe mu munyororo. Dosiye yiwe yaciye ibikwa mu biro bya Procureur mukuru wa Muha Aristide Nsengiyumva, ayo aguma amupfunze atamutahe mushasha asohoye. Kw'igenekerezo rya 18 ukwezi kwa 5 umwaka wa 2021 Procureur General Aristide Nsengiyumva yarasubije dosiye muri parike ya Muha ayirungika ata kintu na kimwe gishasha yongeyeko. Kw'igenekerezo rya 18 ukwezi kwa 5 umwaka wa 2021 Procureur General Aristide Nsengiyumva yarasubije dosiye muri parike ya Muha ayirungika ata kintu na kimwe gishasha yongeyeko. Urubanza ruca rushingishwa muri sentare kuri nimero RP 3352. Kw'igenekerezo rya 28 ukwezi kwa 5 2021 urubanza rwaraburanishijwe irya mbere muri sentare nkuru ya Muha. Ababuranyi bavuze ko sentare yabanza igafata ingingo yo kurekura abapfunzwe kubera bari mu munyororo ata amategeko akurikijwe, mu gihe Chambre de Conseil yari yabarekuye ariko ntibarekurwe. Sentare ica ishira urubanza mu mwiherero. Kwa 28 Juni 2021 sentare yarafashe ingingo yo gusubiza urubanza mu ntahe y'icesi kugira ngo irabe neza ko parike itungururije muri gasamburamanza ku ngingo yo kurekura abapfunzwe by'agateganyo. Iyo ngingo y'abacamanza ntiyumvikana kubera bisanzwe bizwi ko iyo umuburanyi arekuwe by'agateganyo na sentare zibiri iyo ngingo itunguruzwa muri gasamburamanza. Kwari ukwiteza utunyoni gusa. Kw'igenekerezo rya 16 ukwezi kwa 7 umwaka wa 2021 intahe y'icesi abacamanza barabonye ko parike itunguruje ku ngingo y'umwidegembyo w'agateganyo ariko nta ngingo bafashe, ahubwo basubiriye gutuma ko intahe y'icesi. Kw'igenekerezo rya 19 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2021 yari isango yo gusubira kuburanisha urubanza mu ntahe y'icesi. Baritonda yaritavye sentare, abashingwamanza bose baritavye sentare, ariko ibohero rya Rumonge ryarankiye Prime Niyongabo batazira komesha kuja kuburana. Sentare yatanze isango rishasha, Baritonda yatashe ataburanye. Kw'igenekerezo rya 4 ukwezi kwa 11 2021 Baritonda yaritavye isango rishasha rya sentare. Byabaye kwa kundi ibohero rya Rumonge ntiryemeye ko komesha kuja kuburana. Baritonda yasabye ko bopfuma batandukanya dosiye yiwe n'iyakomesha kubera n'ubundi mu manza mpanabyaha umwe wese aburana ku gatwe kiwe. Sentare ntiyamwishuye uwo munsi kandi yatashe ataburanye. Kw'igenekerezo rya 28 ukwezi kwa 12 2021 byari biteganijwe ko urubanza ruburanishwa mu ibohero rya Rumonge. Baritonda yariteguye kuja kuburana mu Rumonge, maze abacamanza baca bamenyesha ko imodoka yari kubajana irwaye ntibaba bakigeze ngaho bari kuburanisha Baritonda. Kw'igenekerezo rya 19 ukwezi kwa 2 umwaka wa 2022 Baritonda yaritavye isango rya sentare ariko ataha ataburanye kubera ibohero rya Rumonge ryasubiriye kwankira komesha kuja kuburana.
kw'igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa kane umwaka wa 2022 Baritonde aritavye isango rya sentare ariko bigenda kwa kundi nyene. Ibohero rya Rumonge ryasubiriye kwankira Komesha kuja kuburana. Niho ababuranyi babona ko urubanza rugira kudindira rwose batangura gutabaza inzego z'igihugu. Umuryango wa Parime Niyongabo batazira Komesha nawo warituye umushikiranganji Domine Banyankimbona aba ariwe ategeka ko rusubira kumvirizwa. Kw'igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022 urubanza rwarasubiriye kuburanishwa ruca rushirwa mu mwiherero. Ingingo yabaye yayindi yari imaze gufatwa kabiri kose, gusubiza urubanza mu ntahe y'icesi. Kuva ubwo ntirurugera rusubira kuburanishwa. Perezida Ndayishimiye ati ndadamye igihugu carapfuye. Muri Nyakanga 2021 Perezida Ndayishimiye amaze kumva amanyanga akorwa na Procureur wa Kayanza niho yumirwa agira ati ndadamwe mukama wanje we igihugu carapfuye. Ariko ibyo yarabivuze ntiyagira ico akora. N'ubu ngubu ariko aravuga ko ubutungane bwarapfuye, ariko n'ubundi abanyagihugu ntabwo biteze ko hari ico Perezida Evariste Ndayishimiye azigera ahindura ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko biboneka ko abandanya gukora amakosa akomeye cane kugeza naho ababirabira hafi babona ko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye buzaba bubi kurusha n'ubwa Nkurunziza. None tuvuge iki turavye biriko bikorerwa Baritonda be na Prime Niyongabo batazira Komesha? Hari uwovuga ko ubutungane bubaho mu Burundi aho umuntu arenganywa izuba riva gutyo kose? Kubera iki sentare irekura umuntu Procureur ntavyubahirize? Procureur agumana umuntu yarekuwe n'ubutungane yisunze iki mu gihe ata n'umutahe wundi asohoye? Kubera iki sentare yo binanira kubahiriza ingingo zayo kugera aho irondera uko yaguma yiteza utunyoni? Uyu muzingi udahera wa sentare itanga isango yaburanisha urubanza ikaca irushira mu mwiherero, hagera gufata ingingo igatanga isango ry'iyindi ntahe c'icesi, ibyo bikaguma byisubiriza inshuro nyinshi. Uwo muzingi uzohezwa n'iki? Uzohezwa nande? Ninde azohagarika abashikirizamanza bakora nka Aristide Nsengiyumva? Mbega Baritonda yagira ico aba byabazwa nde mu gihe apfungiwe ubusa kandi bizwi ko agwaye? Nyiricubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye, nyakubahwa umushikiranganji Domine Banyankimbona, ninde azoheza kano karenganyo kariko gakorwa ngaha mu butungane mu gihugu c'u Burundi? Birababaje kubona Evariste Ndayishimiye yirirwa yidogomba ngo ubutungane bwarapfuye ariko ntagire ico ahindura na gitoya. Ariyo mpamvu abanyagihugu babona ko naho ariko aravuga ko ubutungane bwapfuye ikibazo cabwo agiye kugifata mu minwe, ariko n'ubundi bakabona ko ataco azigera ahindura kuko yarakoze ibintu bibi bikomeye cane kandi akabesha abanyagihugu ko bigiye guhinduka, ariko ntibyigere bihinduka bikabandanya ku rugero rurenze n'urwo byari biriho. Hari amakuru menshi atandukanye tubashikiriza kuri ino mboneshakure. Ico usabwa nta kindi, niba wifuza kuzajya aba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ducisha kuri ino mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, ico usabwa nta kindi vyonda kuri s'abone kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.